sinivuguruza naramwemereye ko nzomukorera simpindura sinivuguruza naramwemereye ko nzomukorera biribahe sinivuguruza naramwemereye ko nzomukorera simpindura sinivuguruza naramwemereye ko nzomukorera simpindura sinivuguruza naramwemereye ko nzomukorera simpindura sinivuguruza naramwemereye ko nzomukorera Oh, hallelujah. Bengi mani rabesha. Nta n'umunsi warimwe kandi zo kwegera benshi. Turakeje cyane rwose ishengero ryo mu Cibitoke hano kuri 13 kuko amashengero ari mu Cibitoke ni menshi. Ariko aka kayaga keza karabisaho kava, tunezerejwe no kubana namwe ugira kandi twabanye namwe kuva ku munsi wa gatanu muri amasengesho nitwifuza kuva kuri uyu musozi kandi jewe nari narabibabariye mperuka ngaha yuko nta muntu yosengera hano ngo agware hypertension cyangwa hypotension uri ngaha tension ikiba normal bongo kweli uyu muntu nituzinanye ndamubonye ngaha ije avugiye ngaha namwe mwavyumvise ahantu hari amavuta mugabo umuntu yambaye ikirezi ntamenya ko cera Imana idutabara nariko ndiyumvira ndi iyaba umuntu yari guterurisha agacari transfera mu Kamenge it will be wonderful mugabo rero ahantu hose hafuze ukuntu hameze mugabo kandi natwe abantu bacu twazanye tutabahaye satani mwabonye nta misoso minini bafise ariko nari nabagiye ko ari ahantu bafise umusoso mwumvise urimwo ciye mushavura kandi usanga mwagize ishaka bega baze bagaruke basoze muri concert vyerekane pasera atavyemera vyerekane ko muvyemera ndabona abantu vyaka ko bavyemera ndabona abantu bafise inzigo kirabuja turaba bavyemera yuko boza kandi mwebwe rero ambare ngo bavuze yuko ngo wazanye abana bato they are small but barafise ikintu Yesu ashimwe singomba kuba satani barazi ko ndabakunda abo bana bacu turagiye ahantu mu gikorane bacanavuga ngo abantu yatuzaniye hanyuma rero bikoze mu gahogo mpemu yera abashingira intare ubundi mupasta sinje kukwihanako mu bavuze nabi narimwo atahubwo ndagusavye uzobanzanire mu gikorane cyo muci bana tere iragutse rero ku mavi niho biva Goshe ni kwaye Mungu awabariki sana. None rero twumvise byinshi kuri uyu musozi. Kuba ku munsi wa gatanu Imana yabanye natwe. Twabise ijambo rivuga ngo mwiyubare ntimuhombe ingero y'ibikorwa mwakoze.
amajambo aboneka mu cete cya kabiri cya Yohana rimwe ku murongo w'umunani. Singomba kongera kandi kugaruka kuyasoma. Twarabonye ingorane yo guhomba. Turabivuga mu buzima busanzwe ingene umuntu yahombye, kuko burya ngomba ndabagire ko ibintu byose tubona bitangurira mu isi y'imhemu. Yesu ashima cyane. Nimba havugwa yuko haba ubuhombe ku byo umuntu adandaza cyangwa akora, no mu isi y'imhemu haraba ubuhombe. Bongo kweli. Ikizokwereka rero umuntu yahombye, twarabonye byinshi. Umuntu yahombye arasuzugurwa. Mugabo mwumvise umuntu yungutse, Imana imushize hejuru, ndagize bwakeye mutana. Bongo kweli. Urabona ku isi umuntu afise akanoti mwe mutana, ugira kabiri ayitwa mutana n'ufise inkoho. Hari mu mashamba hariya muri Kongo, hariya kwa bamuzehe hariya, umuhungu yitwa Kadogo arinyegeza ahantu aserutse, baramukankana ati we Kadogo uri gukora iki ngaha? Acara numayi asubiza umugongo inyuma, atora inkoho karashirikovu ayidugije hejuru, ngo turagize bwake mutama. Ariko siwe yari mutama, ijya nkoho niwe yari mutama. Ariko Yesu yubahishije barashobora kumwita mutama. Kandi twarabonye umuntu yahombye yamana agashavu no mwikomo. N'umuntu yahombye mu buryo bw'impwemu n'ikomera. Turiko turabaza asubira gatoya ibyinshi twarose muri ega masengesho. Turakwipfurije kudahomba mu buryo bw'impwemu. Kandi n'ibikorwa byawe ukora mu izina rya Yesu Kristo ntugahombe. Amen. Kandi twabonye ikindi, umuntu amaze guhomba aratinya aho abantu bari, kuko abazi ko bamuvuga vuga. Acagerageza arigunga, ugasanga sihari, ugasanga arayomboka, yahuraza ngaho imbere acaja hari inyuma. Kwa nini? Yani business yake imefilisika. Sasa hivi hana heshima, acanyegera hari. N'umuntu rero mu buryo bw'impemu yamaze guhomba aratinya aho abantu bari. Ibi bariko baravuga by'ibikorwa by'Imana aratinya to. Ego mwumvise nanezerewe cyane gose. Uyu muntu ashinze intahe ngaha, ngomba tubitahure neza. Sindyohewe yuko bashizeho umuntu w'umutunzi, ariko yatubwiye ubutunzi bw'iyo bwavuye. Nariko ndabwira pastor turi kumwe ngaha ndi ijambo Paulo yavuze ngo umuntu wese ngo afise ikintu kimugaragaza ko mpemu. Uyu muntu urabona mu vy'Imana yamuhaye arizwa n'abakene. Bongo kweli. Akumva yuko ababajwe kubona abandi bamerewe nabi. Awundi agomba yuko aguma duga hejuru bavuga ngo ndagize bwakeye abandi bacupira. We agomba yuko abandi nabo batera baje imbere. Sema amen. Sema amen. Mbega naje ntunze byoryoha. Pastor atunze byoryoha. Canke moca mumuvuga vuga. Biswa. Ikindi twabonye, umuntu yahombye abaho atagira ibyizigiro. Arimbira iyo yarageze, akiyumvira icubahiro yagira, akiyumvira ibyo yarafise. Burya rero umutima ucukwama kubera yuko ari ibyizigiro birahera. Mugabo mwebwe abanyacibitoki mwadandaje ibyunguka. Haleluya. Kumavi niho biva, ndaje kuva kuwa gatanu nyene twapfukama nitumenye n'amasaha nyene yarangiye. Komereza aho nyene, aho niho biva. Imana ibahezagire cyane. Kandi ukwitanga kwanyu kurafise inyungu idasanzwe. Hanyuma rero by'ukuri sinogomba kubateza mu bindi byinshi cyane, ariko twarabonye impamvu zituma umuntu ahomba. Igituma umuntu ahomba ni ukudaha agaciro ibyo ariko arakora. Kutagira gute? Kudaha agaciro ibyo ariko arakora. Mbega ibyo muriko murakora murabiha agaciro? Ko mutishura ni kwereke. Ibi bikorwa murabiha agaciro? Murabona ko ari iby'igiciro? Oh, Imana ibahezagire cyane. Muha agaciro ibyo mukora.
umuntu aha agaciro ibyo akora arabirata, akagira publicité, akabivuga, akarondera amakarite de visite, ubu agashyira ku rubuga ibidandaza vyo n'ivyo akora. Kubera iki? Ariyumva. Ivyo bintu arabiha agaciro. Tuvuge ivy'agakiza, tuvuge ko Yesu akiza, tuvuge ko Yesu ahezagira, tuvuge yuko abakorera Imana bafise impera nini. Ngo ariko mubwire muronke ingero itagize gute, itagabanije. Niyo majambo twaronse umuranya gusoma umurongo. Turabipfurije kugira ingero itagabanije, kandi nimwe mu bahomba ariko mwe mubunguka mu izina rya Yesu Kristo. Ikindi kintu twari kuvugana ku masaha y'umugoroba, mugabo mpemu yera yaciye aca kuri mwarimu engineer acarakivuga. Nagomba kubabwira yuko mu bintu bituma umuntu ahomba hariho kubaho atagira amakuru yizewe kandi y'ukuri y'ikimazi ajanye n'ivyo akora. Erega hari abantu bari mw'isengero batagira amakuru y'ijuru, baba bibaza yuko ariko tubarusha n'ibitwaro ngo tanga. Abo rero bacavuga ngo iminsi yose ngo nugutanga. Nta makuru afise amakuru mabi amubwira yuko bariko barabasahura. None ninde yagusahuye? Kuva ibi byubakiwe we wasahuye bigaragaza. Imana idutabara. Ariko amakuru mw'ijuru ariho. Jewe nsomye hariya muri Yesaya, hariya igitabo cya Yesaya 3 guhera ku murongo wa 10 na 11, havuga ngo mubwire umugororotsi ko azogira gute. Ayo niyo makuru ndabafitiye. Mukuru ngo azogira gute we umugororotsi? Azomererwa neza. Kubera iki? Azotungwa n'ibiki? Ko mubivuga bukebuke. Ibiki? Ibikorwa vyo bigize gute? Vyamushe. Mbega bamwe bavuga amakuru maki, ababi ngo bazomererwa neza nabo bazocupira. Narabonye ahantu, narakoreye ahantu, burya tereje maze gukorera ni nyinshi cyane. Hanyuma rero ukabona abantu babuza abantu gukorera Imana, hanyuma bakabuza abantu gutanga ibigira 10, bakabuza abantu gutanga inyubako. Nari bashingiye ntaho twari kumwe mu masengesho. Abo bantu bazogwara imvunja, kandi benshi baramaze kugwara imvunja. Yego, ikirato kikamuhererako, inzu ikamunanira guheza, ugasanga yaracupiye. Amekuwa mbaya sana kabisa. Mugabo abakorera Imana babandanya gutotahara. Yesu ashimwe cyane. Abakorera Imana bazototahara. Ndabipfurije gutotahara mu izina rya Yesu. Ngomba rero mpereza kijambo rito ijya nyuma hariya. Ni umunsi w'amashimwe. Turabakeje imyaka 3 mugeze ku ntambuko nk'iyi, ariko hari ikintu nibagiye. Mbega abari ngaha munsi turi kumwe? Reka kuvuga mwe muri hejuru. Abari ngaha munsi Yesu ashimwe. Umwico ihuguye mukiri ngaha munsi mutabona. Ibintu biri ngaha birarengeye ku muri yo bitanguje. Abari hejuru namwe mbega turi kumwe? Ubu abandi bari hejuru yacu n'abantu. Reka mbaza mbona nga mbega turi kumwe. None rero abari munsi abakurikirana bari hejuru, umugisha w'Imana ubabeko. Imana yakira amashimwe yanyu. Turabakeje pasteur. Mutere muje imbere. Kandi Imana izobahe kurangiza amahoro kino gikorwa. Bya byiza byose twabonye bize bibabeko. Hanyuma rero cyo dushishikara kubasabira abakozi b'Imana. Nabasomye igitabo cyitwa La Vision cyanditswe n'uwitwa David. Avuga yuko ibizoranga ibihe bya nyuma hazoba hari inyubako nini cyane. Aravuga ko mu masengero hazoba hari kubaka insengero nini. Rero nimwibaza mu twabizanye. Ibi biranga ibihe by'iherezo. Ati bazokubaka n'amasengero manini. Ati mugabo inyuma yo gukora ivyo bikorwa abatateramye ubwibone uzobatwara. Turipfurira abakozi b'Imana ngaha kubandanya kwiyorosha no gupfukama imbere y'Imana. Imana ibahezagire cyane.
yego cyane, kandi izobahemba haba muri ubuzima no mu buzima buzoza. Yesu adutabare. Nsome rero Zaburi ya 33 ko ari umunsi w'amashimwe. Ariko kandi mbega twoshima Imana gute mu bugingo bwacu ibintu bitagenda neza? Tumanze dutunganye ubugingo bwacu, umuntu amanze agirana imigenderanire myiza n'ijuru. Ijuru rimwemeye rero, ishimwe rivuye mu mutima, Imana ibone kuryakira. Imana ishimwe cyane. Soma Zaburi ya 33 nsoma umurongo umwe gusa. Munezerere guhoraho yemwe bagororotsi, gushima kurabereye abameze gute? Abari munsi mwenyene gushima kurabereye abameze gute? Ego me abambona ngaha gushima kurabereye abameze gute? Mbega bari hejuru yacu hariya kuri baruko gushima kubereye abameze gute? Umwanditsi wa Zaburi yavuze ngo mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo vyose mugire gute? Mumuhimbaza. Aleluya. Ngo kubera iki? Niwe aharira ibyaha byawe. Amen. Uhoraho aduharira ibyaha byacu. Uravyemera? Gorora ibiganza bagomba guharirwa. Aleluya. Uhoraho aduharira bya bindi byose bitagenda neza, kandi ngo akagukiza indwara. Mbega muremera ko akiza indwara? Gorora ibiganza n'uwo wafise umubanyi agwaye cyane nawe wumva ko ari ahantu batagenda neza, ko mbega murakekeranya ngaduze, kandi Imana iri hano. Yego me Uhoraho abakiza mwese. Rero ubiriza mutima wanje himbaza Uhoraho n'ibimbamwo byose. Duhimbaza Imana, dushima Imana. Yakoze ibi, yakoze kuva cyagiye mukiva mu kuzimu, muriko murimba ibinogo, muri hariya hariya n'umuntu yashinze intahe yuko hari ahantu bariko barimba ikinogo, hari ibintu biteye ubwoba, abantu bose barunguruka bagatinya, ariko ngo barashungurukirayo. Aleluya. Ubona hari icyo abaye none se? Hari icyo abaye. Bamwe ntibavyibukaga, je naho nari narumvise ibyo bintu byatumye abantu batinya gukorokera muri icyo kinogo, ariko akorokerayo. Ibyariyo barabiyora barabikurayo, hanyuma bandanye ibikorwa by'Imana. Yesu ashimwe cyane. None rero ibiri imbere ni byinshi, ariko abatazobandanya gutunganira Imana, twarumvise ko hari abahombe. Abantu barashobora guhomba. Nuno munsi woraba neza, wogira evaluation, akaraba ngaha muri ubwiza bwo mu Cibitoki niho babuze abamaze guhomba, bari bararushe, bari baratamye, ariko bakiyonjoro. Ibintu rero biryoshe iyo biriko biragenda neza, abantu basamaye barahushana navyo. Imana idutabare. Ndabipfurije kuzobijyako. Gira mugenzi wawe ndakwipfurije kuzobijyako. Pastor ntuzubirabisha amaso, muze mubijyeko bakozi b'Imana. Ibihe byiza kuri mwege mwese. Imana ishimwe cyane. Roki tarabarasha. Umva. Umutima utunganye Imana ni ushobora kuva mwishime rishitse, kugira ngo Imana yumva amashimwe yayo. Nuko umuntu abatunganye Imana agatunganya ibitagenda neza vyose. Hajya rero iyo umuntu amaze gutunganya ubugingo bwiwe ababaye disponible. Muriko muravyumva? Disponible. N'umuntu ariho yiteguye ijuru rishobora gukoresha ikintu cyose. Sema amen. Sema amen. Ariko Imana irondera umuntu ikamubura. Adamu ari mu itongo rya Edeni, Imana yaranje irahamagara nkuko yarimenyereye comme d'habitude, iraza ku mugoroba mu kaga wo ku mugoroba, Adamu, 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 uri hehe? Adamu yaramaze gutakaza ikibanza ciwe. Hari impamvu zari zamutumye atakaza ikibanza, paski mu mutima wiwe ntiyaragitunganiye Imana. Yesu adufashe. Hanyuma rero mu nyuma ngo aritabari nk'umuntu ari kure, ngo ndi hano, turi hehe? Numvise ijwi ryawe ugendagenda mu itongo ndatinya. Urumva ndi
umuntu amaze guhomba agenda nuko Imana iramuronda ati cyangwa ati mbega aho Imana yakimenya igituma Imana idufashe cyane aho ndiwariye kuri cya giti nakubuza acazana amasababu aje tambura kuvuga ngo wa mugore wampa umugore nabati pu sijewe ni yanzoka none inzoka nayo kucibigira ndega ndoze misi yose yagize ingorane barashobora gutanga kwibirati kandi narabibonye iyo abantu nk'abantu ariko amanuka ahantu hanyerera nta muntu numwe muzobona agwirinda ariko aramanuka ahantu hanyerera urazi igituma aguma arondera abo yifadikiza kandi atanabari inyuma y'imwiwe cyo gituma agwira umugongo kandi arazi ko atamuntu bari kumwe ngaho hantu barateraterana kw'ivyo bintu ariko Adamu yari yamaze gutakaza ikibanza ntiyari disponible. Umviriza rero hari icyo Imana tugomba ko hari icyo Imana igiye kudukoresha hari ibyo Imana igiye gukora hari amasezerano menshi muri iri shengero ryo mu Cibitoke kandi narababariye ibyo Imana yatubariye yatweretse turi muri amasengesho ntimwibagire ibi bintu bitatu ingene twabonye Imana ibisa inyundo iriko irahondagura imitima ngo ikomeye nk'amapave yavuye mu mabuye y'amasaka kandi amapave ntibakora mu mabuye ari yose y'ibuye ry'imonyi n'irikorera pave riba ribuye rero ry'isare rikomeye bona Imana iriko irahonda inyundo Imana irambarira ko hari abantu bafise imitima ikomeye ngaha mu Cibitoke bagumye ivugana nabo ntibumve ibagira ivyo bakora bagatinya mumisigero ya muntu yatinye agiye kuraba ngo ndabe umuntu yoshobora gutanga miliyoni 10 aba bantu bo mu Kibenga barumviye kandi Imana ibahezagire muze mubaza ahantu hose bagiye gufasha ariko rare batumiye ibintu bakora usanga ari ibintu biteye ubwoba nivyo abantu nyine cyakemutse haleluya abantu cyagize gute cyakuye mu induru Yesu ashime cyane ubiriza renda kubwira Imana irambwira ko igiye korosha iyo mitima ikamera nk'inyama uno munsi Imana igiye gukorosha umutima haleluya bangaye biteguye korosha umutima n'Imana ibahezagire cyane yongera kandi iranyereka ibarabara rinini otaruta ntigeze kubona aya mabarabara ntayo nigeze kubona ngaha mu Burundi mbona ibarabara rinini rigana ngaha ku rusengero hanyuma mbona ibirori navuze irori kwa Kiswahili lori ni bya bikamyo bikwegana turi kumwe ngo byikoreye ibintu bije kubaka ingoro y'Imana haleluya urabyizera ko bishoboka hari igihe umuntu yitega ikamyo akitega ije n'amapine ntamenye ko Imana yatangiye kuzana amarori n'ubu haleluya rindira umutima wawe wuguru kuraba amarori yagiye kuza ngaha Imana ntibesha hanyuma ugira gatatu mbona umurima munini ntashobora kubona delimitation yaho ndaje hirya simbona iherezo yaho ndaje hirya simbona aho utangurira umurimo utotahaye we hanyuma rero Imana irambwira ngo uko niko nje gutotahaza amaronderero y'abantu bankorera kubw'ingoro yacu uravyemera ko bizoba enda tunganya umutima wawe rero ikintu kigusabwa niki kimwe ngomba nsome kandi hangiye kurangiza dusome hariya Yesaya 6 hari ikintu tugiye gukora twese tugomba kurahira uno munsi tugomba gushiraho engagement nshasha tugomba kwatura kugupreta serment umuntu arahira soma Yesaya 6 here ku murongo wa mbere kugeza ku 8 havuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo ndabonye umwami Imana vyagiye ku ntebe y'ubwami ndende ashizwe hejuru imisozo y'impuzu yiwe yuzuye urusengero abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe umuserafi wese yaravise amababa 6 abiri yayitwikiriza mu maso yandi abiri yayitwikiriza ibirenge yandi abiri yaragurukisha barabarirana basemerera bati uwera niwe uhoraho nyene ingabo isi yose yuzuye iki icubahiro ciwe haleluya
ibishimajyango binyeganyizwa no gusemerera kwawe. Umutima wawe nunyiga asere muri kano kanya yihanukire nimba vyumva wache ucuvuga gute ngondi subira mu maraso ndi muri hehe uti ndi hano uvuga kwita kiwa muri hehe mbega niwe muri ndi hano barije ugira gute. Amen. Nanje ndi hano mbega nawe ni huri. Haleluya. Asanga ari huri. Kwa umaze kwezwa, umaze gukurwa kw'imyanda yose, Imana iragukeneye. Imana irakeneye kugukoresha. Yacugira ubwoba, yacuwiganyira, ntacugira ibibazo byinshi. Umviriza bya bindi byose byakubayeko. Yesaya icyaha yari yakoze ni mukizi. Yari mu ntwaro. Abantu iyo babonye umuntu ari mu ntwaro bavuga ngo yaraguye. Oya, umuntu ashaka kuba mu ntwaro kandi akaba umuntu yubaha Imana. None nibatabamwo ejo nibazotujwiza abanyabyaha. Bongo kwezi. Mbega mwe mumeze guteganuze. Burya by'ukuri mwebwe iyo umuntu w'iwanyu apfunzwe simbona mu telefone ngo ndonderera umuntu yoshika kure yovuga kumva nimora mubikora none mwebwe. Bongo kwezi. Wibaza yuko ngaha hotwara babagabo bakubita inuze agahanga hasi akabane baganza ngahandi botomora ngaha neza. Hera bingene muko murafirata ngaha. Boshira itegeko yuko ashira urutsinga ngatamura zakandi kuregana ngaha. None ngaho haza kandi bazi. Reka rero muze muracira urubanza n'ibintu mwitondeye cyane. Umuntu acumuye bavuge ko yacumuye gwita icibwe mugabo ntibacibasheneraza ibintu. Yesaya rero muri ico gihe uyu mwami Uziya yakoranye n'abamashaka kuri bane. Uyu mwami Uziya rero uwo muntu bakoranye umwanya munini. Hanyuma rero mu gihugu hari amajambo. Urabona mu isi yose hari igihe havuga ibihugu ariko haravuga ibya Irani na Tazini, ibya Libani na Israel. Ejo bundi havuga ibya Israel na Gaza. Ibintu havuga ibya Ukraine n'Uburusiya. Isi yose niko yanimeze yamifisa amakuru mashasha. Hanyuma rero amajambo y'umwami Uziya yavuga kuko bari kumwe. Yesaya yiroturwa n'abasigaye avuga nkawe, asanga yaranduye, asanga iminwa yiwe yaranduye, ariko Imana yari imukeneye muri ryabango, muri ca gikorwa. Naho ubwiyobagiza, naho utagomba kuvyumva, naho ucumura kugonze, ariko Imana yari igukeneye tu. Haleluya. Yagomba kugukoresha. Niyo rero yagera ku isambu yiwe ageze mu ngoro y'Imana. Hanyuma gukora igikorwa ciwe agize gucabona ibintu birahinduka. Arabona abamarayika, abona ibyo byose twasomye. Hanyuma rero aragira ubwoba. Ubwo bwoba bwava kuko ntiyari muri mudu nziza yo gukorana n'Imana. Akazi akora kari kamucafuje. Yari yacafuriye mu kazi akora. Nubu hari abantu bari ngaha bacafuriye mu kazi bakora. Hari abantu bari ngaha bacafuriye mu mibereho yabo, aho babaye, amajambo yabo babanye, amajambo yabo bakorana. Birashika inyifato kana kikagucafuza. Ariko agize guca acavuga ati mbonye ibara. Iserokoni, iserasezi yaramenye uwo ari we, aramenye yuko ari muri situation de faiblesse. Uriko muravyumva? Aravuga ati none bonye barako mbonye uhoraho kandi n'umunyaminwa yanduye, ntibikunda ko nabandanya buduma yangu. Acarakoma induru. Amaze gukoma induru, Imana ni nziza. Nawe ikumve kuri uno munsi. Niwasemerera, niwaribwira intege zawe, ikumve kuri uno munsi. Haleluya. Hanyuma rero ikiratuma marayika arasimbuka acacishikara ku munwa wiwe. Acamubwira ati icyaha cyawe kirahongewe, kirahariwe. None rero uratunganijwe rwose. Iyo umuntu atunganye rero haracakurikira gukoreshwa n'Imana. Haleluya. Atayumvijwe rero cette fois-ci rivuga ngo ndatumande, ndatumande. None munsi Imana iragomba kugutuma, Imana iragomba kugukoresha. Mu masengesho twabwiye ngo umuntu wese uko ashoboye
umuntu wese icyo ahambya, umuntu wese icyo yokora, umuntu wese icyo yumva yogira. Twavuze ngo tugire imigabo. Wagize imigabo ki gukorera Imana kuri uno munsi? Haleluya. Ataravuga ngo ndi hano, barije ugira gute utuma. Bantu twahuriye hano hantu, Imana iragomba kudutuma. Haleluya. Ariko umuntu wese namanza avuga ati Mana niho ndi. Yesu ashime cyane. Ndi hano. Burya umuntu arashobora kuvuga ko ari hari mugabo akagaho, mugabo kandi bacarongera ko ati sindi hano gusa, sindi disponible gusa, ahubwo ndaniteguye yuko untuma, barije utuma, nturinde kurondera uwundi. Imana irakeneye gutuma wowe nyine kuri uno munsi. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ariko umutima wawe umanje gutungana. Twunamike amaso yacu tugiye gusenga Imana, kandi biri inyuma n'ibyo byinshi. Mbega ninde twofasha tukamaza kumusengera? Kaze tera intambuko. Kumbure urumva yuko ubuse fragilite mu buyogi bwe, urumva yuko uhuha w'amaraso ya Yesu araceza none musi. Kandi abantu baza kwihana burya bagenda nk'abacitse ku icumu, ntibagira defile de mode. Nyaruka uvuga uti ndi hano, barije utuma, barije ukoresha, umaze kunyeza, untume, unkoreshe. Haleluya. Amina, amina, amina. Mwami tu